kirundi ubabaje uvuga ngo ijoro ryanse guca risubiza umugabo ku bwaraye. Hariho ingorane cane dufise yo kugomba ibintu vya rakursi, ukamenga ikintu ko uvyutse ucifuza gitegerezwa guca kiza ubwo nyene utabanje kuraba uwo mugwana face ico yishimikiza, inguvu afise, les forces et faiblesses zaba iziwawe n'iziwe zishobora gutuma umwanya we wari wifuza yuko impinduka ziberako zidakunda, kwaba ari uburyo abarundi bo nyene batahura ibintu, haba n'uburyo abarundi mu kuntu bameze bashobora guhaguruka bakavuga bati iki kintu muri uno mwanya ntitukigomba. Ikintu jewe nagomba kuvuga nuko kugira ngo igihugu cacu gikire hazobanza kuba renaissance des valeurs. Mu barundi ba kera twebwe uko twarezwe twese ngaha batubarira ukwiyamiriza ubwicanyi, ukwanga ubwicanyi. Murazi yuko n'umwana mutonya bamubarira bati ntiwice n'umusiba, ntiwice n'agakoko gatonya, mama wawe yocika amabere. Ariko uno munsi umuntu akabona umenga umwicanyi yomwiyegereza akamuvuga amazina, kumbure kubera muhutu na turiya karabutu, akabona yuko umenga aramubeshaho. Hariho ingeso mbi yo gusaba yamaze kurenga ihaniro, ukamengo hari ivyovugwa n'ibitovugwa kubera amasabiro ntamererwe nabi. Ivyo rero vyarishe vyaradindije urugamba, ugasanga hariho umuntu adandaza mwene wabo kugira ngo bamuha ka avantage bamuhe udufaranga tumumaza kabiri, nk'uko womengo umuntu nta yindi nzira yo kubaho neza muri dignité yoboneka atabanje kugoka. Ivyo rero ni ibintu abantu bakwiye kuja baraganiriza abana babo, bakababwira yuko ukubaho k'umuntu kudafatiye ku maronko abonetse ku buryo ubwo ari bwo bwose. Abantu bagatangura kuraba ikintu kijanye n'amamodere, ikintu kijanye n'ico umuntu abona yuko gihambaye yoreresha umwana wiwe mu bintu bijanye n'ingene Uburundi bwoshobora gusubira ku Burundi. Kugira ngo bunaguke dutegerezwa gusubira kubakira Uburundi kuri bene ivyo bintu vyatumye Uburundi bwiha iteka mu binjana vyaheze, aho wasanga ari igihugu cubashwe. Ibihugu bihambaye nka bariya bo muri za Afrika y'Epfo baza gutera ahandi hose barenganye, bikanka yuko bashobora kwinjira za cankuzo bahahuriye n'abana ba ntare rugamba. Muri make navuga nti tugerageze tugume twirimbura, ntitudehukigwe. Intwaro z'igikenye nk'izi ziba zifise nazo ibintu zubakiye ko, ariko iyo abantu bagerageje kuja hamwe usanga ivyo zubakiye ko bidafashe rwose nk'uko kenshi ziba zivyibaza. Naho nagomba kugeza. Murakoze. Ego, merci maître Bashirahishize. Hariho abantu baguma bavuga bati mbega bofasha iki, bokontribuwa iki kuri aba bantu basigaye. Hari umuntu yanyandikiye inbox avuga ati Vita Reynolds, iyi ni fondation ifasha abana bahunze muri Uganda na Kivale. Les responsables ngo bari Ottawa, ils ont déjà construit une école et barafise des enfants qui étudient et qui sont nourris là-bas. Nabashiriye ko na lien yayo, murashobora kuja kuyiverifia kuri YouTube, non pardon, kuri site web yabo. Voilà, aba bantu twakiriye, j'espère ko arabanyuma. Donc ni Erikaze, Pacifique wo muri Oscari hamwe na King umurundi. Ndabasabe mube sharp abantu batararambirwa. Hari uwo mwibagiye. Reka duhere kuri Muhozi. Ego. Na Innocent Muhozi, karibu cane gose, pardon. Donc abantu bane ntimurenze 3 minutes s'il vous plaît, umwe kugira dushobore guha abashitsi bacu umwanya wo kubishura, hama dushobore guclôturer. Murakoze cane gose. Murakoze cyane rero, urakoze Rumata, Eloge, murakoze mwese, Pacifique, Dieudonné,
n'abandi bose bakontribuwe nta byinshi mvuga kuko mwabivuze en fait Pacifique na Dieudonné mwabivuze ibyo nashaka kuvuga en fait uru rugendo turimo urugamba turimo hari ibintu bibiri bigomba gukorwa en même temps reka mvuge kuri bibiri si bibiri gusa ni ukuvuga umuntu adocumenta les faits avec la rigueur nécessaire kuko nizo zituma ejo ushobora guhana abashobora guhana uno munsi par les instances internationales d'une façon ou d'une autre je sindazemera cyane mais bon igikorwa gikorwe icyo ni kimwe les faits kuko nizo zituma ejo igihugu kivuye mu minwe y'inyamaswa ushobora kuza kuri iyo etape ushobora guhana ibyaha biba byabaye kandi uko documenta les faits ziba ari les faits rigoureusement qu'importe n'abahutu n'abatutsi n'ibiki ça c'est pas le problème bwabo les faits zonyine ziba zivuga l'autre aspect y'iyi processus ni ukumenya ko dushaka uburundi kubaka uburundi ni aspect politique iyo ni aspect politique ntushobora kuba ushaka kubaka igihugu utiyumvira kucunga ni ngombwa kunga igihugu ni ngombwa kunga abarundi kuko n'abashikiwe n'ibirenze bimaze kudushikira nko mu Rwanda l'effort surhumain qu'ils ont fait kugira umunyarwanda w'umunyarwanda un point entrée ni fondamental ibyo nabyo bijana na justice rigoureusement ahantu hatari justice ahantu hatari une justice rigoureuse et correcte nta stabilité haba nta mahoro haba nta unité haba ntibikunda kutagira rero capacité yo kuvuga ati iki cyaha cyakozwe kigomba guhanwa iki cyaha cyakozwe kigomba guhanwa bituma tuba muri iyi sorte d'instabilité même de conceptuelle y'ingene tubona ibintu kubera haba hari ko uko ibyo twifuza ibyo tubona tudenonsa mais tudashobora gupasa kuri iyo stade gushobora kubihana donc ni ngombwa ko ibikorwa amabi yose akorwa agerageza kuba documenté autant que faire se peut mais en même temps murakabaza ati turiko turondera igihugu c'abarundi bose umwe wese yumva ko ari wabo yepanuse etc sindenza uko babivuze neza kurusha Pacifique na Dieudonné mais ni fondamental izo aspects zibiri ko tuzumva neza la documentation des faits mais aussi penser au pays qu'on veut construire après tout ça murakoze urakoze cyane King sinzi ko mutwumva Ego ndabumva ndabaramukije mwese ariko mumbabarire ijwi ntirimeze neza amaze iminsi ngwaye harimo aka grippe mpore cyane mpore sindi active ariko nk'umugenzo kuri jewe reka ndabashimire nshimire mu rwego nyine mubandanya gutegura zino space nababwiye ko ari igikorwa kidasanzwe amashimire abatumire bigoye bakitaba kino kiganiro jewe nta byinshi mfise ngaha kugira mvuge ariko numvise nogenda nshikirije ico no kwita témoignage canke ubuhamya bw'umwe yanyandikiye naho ngwaye numvuze ati reka ndabibashikirize n'umwe yanyandikiye ansaba ko ntocishamwo inimero yiwe canke izina ryiwe kugira bimenyekane ariko yanditse agira ati ibintu vyabaye urya munsi ntibisanzwe jewe byarampahamuye naciye nsohoka igihugu abapolisi 4 n'abandi babiri bari bambaye civile baraje mu rupangu twabamwo mu Nyakabiga 3 baca bafata umwana w'umukobwa yiga kuri kaminuza yahaba bamwinjiza mu nzu bamukuye aho yari yicaye imbere y'umuryango baca batangura kumuviyora bidasanzwe arakoma induru natwe baca badushwiragiza baratwirukana bahamaze nka 30 minutes basohotse baciye bahura n'umugabo yikorera imizigo kwibarabara bagiye bamutwaye n'ubu twarabajije ngo ntaraboneka ngira bagiriwe ko bamwica nico ngomvye gushikiriza kugira n'uwampaye ubwo butumwa yumve ko bwashitse nka témoignage yiwe umurumva ko kijya gihe byari ibintu nyine bibabaje hama sindabarambira ibi rero byaya mabi benshi babigarutse ko babivuze ko ibikwiye ibihagije ibi byose rero n'ayandi mabi CNDD-FDD iriko irakora nivyo bituma uno munsi kwana no kwigumiza ku butegetsi kubera ko iratinya kuzobazwa bino bintu no munsi CNDD-FDD igejeje habi igihugu mu mabi y'ibisata byose igatinya kubazwa bino bintu nibutse kubabizi kubatabizi nabo
bamenye ko 2015 hishwe abantu benshi aha mu Cibitoki mu gisagara ca Bujumbura, aha kumutakura no mu Buterere. Abatabizi babimenye ko hari ibinogo rusangi ba Darius Ikurakure bagiye barica abantu bahambamwo ikivunga. Ibi rero bategetsi barabikubitirako bakavyibuka bagashirako n'ayandi mabi numva bariko bakorera igihugu c'u Burundi bagatinya kuzobibazwa. Ikiba gihambaye banakivuze ko ngaha anye nukumenya ibi bintu iyi ntwaro izovaho gute, ibi bintu bizohinduka gute, kuko uno munsi ni ikibazo gikunda kubazwa n'abantu benshi. Jewe nk'umuntu nkunda kuyaga kenshi n'abanyagihugu buri munsi, ni ikibazo ngira ata munsi urera ntakibajijwe. Ariko abarideri bari ngaha, ndabivuga nyine nk'abarideri, barambabarira ndabivuge, birambabaza canke birantangaza kubona uno munsi baridere abanyagihugu bari biteze ko Rukiza bariko bakorera mu migwi itandukanye, bikanagaragara ko batariko barahuza mu vyo twokwita nk'ibikorwa vyo kubogora igihugu. Uno munsi hageze aho ibintu n'abaridere bakora ibintu no kwita nk'akamaramaza, barambabarira ndabivuga uko nyene, hageze naho usanga bariko barahurira mu biganiro canke bakajyanira ku mbuga, ugasanga bariko baterana amajambo mu gihe abanyagihugu bategerezwa kubabonamwo canke kubaronkamwo ivyo babiteze ko. Abarideri bakwiye kumenya ko uno munsi abarundi bari biteze Urukiza ku bantu bari hanze, bavuga bati iyo bija hose bariko barakora ibishoboka vyose bahindure iyi ntwaro. Ariko uno munsi birababaje cane kubona iyi ntwaro, kubona abarideri bariko baracanamwo. Pacifique yabivuze ko icari ciza, icobaye ciza kwari gukorera hamwe, umwe wese tugashira hamwe inguvu umwe wese afise. Niba Eroge no munsi amenyesha amakuru akaba aronka ayo makuru, afise inguvu zidasanzwe. Uno munsi niba Pacifique ariko akorera mu vyerekeye agateka zina muntu, afise inguvu zidasanzwe. Uno munsi niba Bob Rugurika ari mu vy'amakuru canke wundi yari muri ibinye, izo nguvu zose zikaja hamwe kugira turabe kuri ya ntwaro yohinduka, kubera ko igihugu aho kigeze mwese murabikurikirana, nahatemba nahateye isoni. Nako kamo rero je ntera abaridere numva noherezako mu kubasaba ko twoshira inguvu hamwe, umwe wese kuco ashoboye, nk'uko Pacifique yabivuze, tukumva ko hari ikintu kuko turiko turaha intege CNDD-FDD. Uno munsi aba CNDD-FDD nk'uno munsi hari CNDD-FDD yandikiye ngo ibi bintu ngo mbonye ku bisoka vy'amatangazo ngo murimwo ngo nibiki, ngo ubona ibintu bizobashikana hehe? Urumva baraducisha mw'ijisho bakabona yuko twamaze gutatana. Nabivuze ibi biganiro biba gusanga abantu b'abarideri, abantu bari biteze ko ibintu vyinshi bariko baratukanira mu biganiro bajyanirayo, birababaje cane. Nako kamo ntera abarideri. Murakoze, ndabashimiye. Merci King ku ijambo ryawe. Nanje vraiment nohanura uwo wese w'umu activiste canke umuntu wese ariko arakora ikintu kugira tuzoshobore gutaha mw'iteka nitekane, nukuri kw'Imana injyane zihera. Ego peut-être hariho nk'abantu bakunda amadunde, bakunda amatiku, mugabo tuyagire mu bindi, apana muri ibi bintu, ndabatakamvye. Ego nuko ijambo ni rya Pacifique. Karibu, ijambo ni rwanyu. Pacifique Oscari. Reynold, uravuga ndayisaba niryo ryiza. Ego pardon, ndayisaba, pardon. Ego urakoze cane. Reka kandi ndamutse ninazwe Pacifique na Maître Dieudonné. Murambabarira vyinshi sinavyumvise, mugabo haraheze amasaha abiri numviriza, kuko niho ngira twebwe bwari bukeye. Nukuri nshime kandi ko bafashe umwanya udasanzwe kugira ngo tuje hamwe twibuke abacu. Nkuko benshi babivuga, wosanga ari igitigiri gito c'abarundi batafise uwo bavukana, umukuze canke uwo hirya yayuburiye. Nukuvuga ko nibikomere bidasanzwe.
kandi hari ikindi kintu numvise nogira ico mvuze, numvise ibintu Pacifique Ninahazwe yariko aravuga, avuga ati amakenga ashobora uwari wese canke n'abandi bayasangiye, yuko uko urugamba rumara umwanya munini, ni urugamba rwahereye ku kurondera iteka ku gihugu, kurondera ko abantu bosubira kuronka igihugu, abari hanze bagataha, ahubwo biba bibi gusumba, kuko guhera muri 2015 aho bariko barondera ineza, habaye ikibi gisumba. Ibi ndabivuze rero ngira nabo nyine barabizi, burya nta muridere n'umwe yigera agira ikintu ntategwa amabuye. Ivyo vyo babigereranya n'igiti, ngo igiti cose gishobora kuba gifise icamwa, kenshi biroroshe kugitera kugira uronke fruit yotomba. Sindiko nankuraje ababatera amabuye, ariko cane cane ngira nabo nyine basanzwe babizi ko umenga muri leadership nico kirimwo kuvyemera, kuko bazi ko intego ari nziza. N'abaridere nyene burya ntawe ubahatanegurwa. Ngira mu kabazo kamwe nza kubaza kumbura abo babiri, mu vyiza bavuze, mu vyifuzo bagize n'ivyo babandanya bafise, kenshi umuntu aragira evaluation akavuga ati bashaho biba vyagenze nabi gute. Ivyo navyo sindi umu evaluateur, ariko ico umuntu ashatse yona kivuga akavuga ati mbega nkubi ya umuntu yasubiza inyuma isaha, ikintu cagenze uko tutashaka cari giki. Ivyo rero mbere yuko ndabiza ko ngire nivuge nk'umurundi, mbere menga narabivuze uwundi musi, iyumvire ko hari abantu bagize chance yuko ivya 2015 vyashitse batahari, kandi atari uko bagiye gutembera. Singomba kuvuga ntiyampaye uruhusha ngo ndabivuge. Pacifique nibaza ko bimwe aravyibuka. Yavuze ikintu twahurije ko cane ca mbega urya muntu ninde, mbega iyo tuvuze umuntu ari umututsi yogwanira abatutsi neza avuga gute, yovuga gute, canke icerekana ko ari wowe ufise urwa gusumba abandi vyomera gute. Burya umuntu muri liberté d'expression arafise uko avuga, ariko hari ukuntu uvuga ugashobora no guhanwa ca bigatera